Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa ikaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru aribuze kugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye yavurwa mu mutekano, inkuru zirabana n'ubutungane, inkuru zivurwa mu vya politike ndetse n'ibindi vyose. Muba mwaragiye muranyegezwa vyose turabitohoza twifashishije umurwa w'amenyesha makuru bakorera irya nino naje nkayatunganya nkayagushikiriza. N'amakuru aba yavuzwe cane iyo bakumbuga ngurukana bumenyi, yavuzwe mu bimenyesha makuru bitandukanye ndetse n'andi makuru yose tuba turiko turavana amasoko yacu yose ndayatunganya nkayagushikiriza manyido nido. Ejo twari twababwiye inkuru y'intwazangabo zanyurujwe zikanyuruzwa harimwo ndetse n'ukora mu biro vy'umukuru w'igihugu, ntwazangabo mu gipolisi. Gushika ubu rero nta muco uraboneka kuvyashikiye OPCR Nova Sekahoruri batazira Sere na Lieutenant Colonel Egide Sogomba batazira Lave. Uyo rero nkuko amakuru twababwiye mu nkuru twabahaye ejo, kaba twarababwiye amakuru avuga ko izo ntwazangabo zibiri zahoze muri FNL zoba zaranyurujwe n'iperereza ku wa gatandatu uheze kw'igenekerezo ya 15/0 umwaka w'2022. Tubandanya kuronka amakuru avuguruzanya, amwe muri ayo makuru akaba ava mu begereye abakozi b'iperereza abandanya kwemeza ko izo ntwazangabo zibiri zafashwe n'iperereza ribagiriza ko ngo bariko bategura imugumuko w'abasirikare n'abapolisi bahoze muri FNL. Umwe mu ntwazangabo zijejwe iperereza ku kirimba c'umukuru w'igihugu yagiriza Rove ko amaze imisi yandikira abahoze muri FNL mu ntumbero yo kubagumura. Abegereye OPCR Nova Sekahoruri batumenyesheje ko ku wa gatandatu inyuma y'umutaga yavuye muhira ari kwikinga avuga ko agiye muri siporo, na mupolisi n'umwe bajanye mu bajejwe kumucungera. Iruhande y'amakuru rero twabahaye ku munsi w'ejo harayongereye ko avuga ko yoba yafatiwe aho yariko aranywera agacupa mu Kamenge. Imbere yo gufatwa ngo hoba habanje kuza PCE Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka ngo bamarana akanya baharira. Mu bamufashe rero ngo hoba harimwo ati Nduwimana akorera iperereza. Ku rundi ruhande ariko turonka amakuru avuga ko izo ntwazangabo ngo zoba zaratorotse. Mu gitondo cuno munsi telefone ya Egide Sogomba batazira Rove yasubiye ku murongo wa WhatsApp itangura kwandikira abantu bazinanye. Bamwe rero bagize abakenga bibaza ko ari umutego. Umwe mu batwandikiye akaba yatubwiye ko yasavye iyo nimero ko yomuha audio ikanka, agize arahamagara naho ica izima. Ayandi makuru twaronse ejo mu basirikare yavuga ko atari Rove gusa yatorotse, ahubwo ngo hoba havurwa n'izindi ntwazangabo zitanu mu gisirikare. Umwe mu bakwiragiza ubutumwa ko abo basirikare batorotse akaba ari Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye arongoye ikambi y'igisirikare ya Muha, asanzwe azwi mu mabi n'ubwicanyi bwinshi cane. Abazi Rove na Sere bakaba bavuga ko bari babazi nk'abishikanye muri CNDD-FDD. Umwe bakamwagiriza ko ngo yoba yaranagize uruhara mu ruhigi rw'abahoze muri FNL. Bose rero bagira bati twizeye ko abo bantu batazokoreshwa mwirementanya ryoba rirondera Honorable Agatogwasa, kuko bisanzwe bizi ko bari mu bamugwanya. Abandi bati abantu biyubare ntibagwe mu mitego batazi. Twabibutsa ko OPCR Nova Sekahoruri batazira Nsere asanzwe akora mu biro vy'umukuru w'igihugu nk'umuhanuzi mukuru kuva FNL ihagaritse ingwano ikinjira mu nzego muri 2009. Lieutenant Colonel Egide Sogomba batazira Lave nawe ni n'intwazangabo mu gisirikare aramaze kurungikwa muri Somalia inshuro zitari munsi ya zibiri. Tubandanya dukurikirana ivyashikiye abo bantu. Amakuru rero yandi dushobora kumenya tukazoyabashikiriza, ariko uwo bironkera umuco akaba yo kwandikira ndondeza kuri nimero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324
66523 iyo akaba ari nimero ya ndondeza ukwandikaho kugira ngo ubashe gutanga amakuru ushobora kuba wamenye maze abo bantu ivyabo bimenyekane ndetse n'ivyo babiriko birabashikira. Nanone tukiri muri ico gisata nyene, uwitwa Isaac Nduwimana ni umunyeshure w'umurundi yiga mu gihugu ca Kenya, akaba avuka mu gisagara ca Gitega, ni umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD. Bamwe banakeka ko ngo yoba akorana n'iperereza ry'u Burundi. Iruhande y'ukuba umunyeshure, Isaac Nduwimana ngo yaranadandaza. Igihe cose rero yaza mu Burundi yahitana ibidandazwa muri Tanzania akavyinjiza mu Burundi atankomanzi, kuko ngo yarazinanye n'abategetsi benshi bo hejuru. Corporal Chef Merance Ndayishimiye akaba ari umusirikare w'igihugu, benshi bamuzi kuri Messe des Officiers i Bujumbura, ariko ngo yoba yakorera kuri hoteli y'abasirikare ivugwa ko iri kuri Messe Bujumbura. Avuka muri komine Ryansoro mu ntara ya Gitega. Kuwa mbere Nyakanga umwaka w'2021, Isaac Nduwimana yarabuzwe irengero kuri Messe des Officiers i Bujumbura. Muri ico kiringo Isaac yari mu buruhuko mu Burundi. Umunsi imbere yari yamanutse i Bujumbura avuye i Gitega, amanuka gusezera umugenzi bwaca afata indege imujana muri Amerika. Yaraye muri ya hoteli y'abasirikare aho kuri Messe. Bukeye niho ngo yoba yarahagaritswe n'abasirikare, ngo boba bari mu modoka itaboneka nk'igisirikare. Mu bamufashe ngo hoba hamenyekanyemwo igisongerezi c'intwazangabo cyitwa Sabushimike, benshi bazi ku izina rya Musitanteri, ngo yoba yahoze akorera kuri Messe nyene. Mu mwanya wa mbere mu gisirikare ngo boba baremereye abajyango ko aribo bafise Isaac Nduwimana, ariko mu nyuma barabuze irengero ry'uwabo. Isaac Nduwimana amanuka i Bujumbura ngo yagiye ajanywe na Corporal Chef Merance Ndayishimiye, matricule 53229. Bose rero ngo bari bagiye gusezera umugenzi wabo. Mu nyuma abajyango ba Isaac Nduwimana bararondeye Merance Ndayishimiye, nawe baramubura, nawe yoba yarabuzwe irengero, naho atawi wabo aratabaza kugira amenyekane ivyo uyo Corporal Chef Merance Ndayishimiye yoba yararengeye. Ivyo navyo akaba ari ivyo gutohoza, abantu bakaba bamenya iyo yarengeye. Mu yandi makuru avurwa cane, Terence Mugirakigongwe akaba ari umupolisi w'igihugu, avuka ku mutumba wa Rurambira, ni muri komine Mukike ho mu ntara ya Bujumbura rirare. Asanzwe akorera amabanga yiwe mu ntara ya Karusi, aho agendanira umukuru w'iperereza mu ntara Eliezer Manirambona. Aho rero hari gushika muri Gitugutu mu mwaka w'2021. Muri uko kwezi kwa Gitugutu mwaka w'2021, umupolisi Terence Mugirakigongwe ngo yoba yaraherekeje umushefu wiwe mu gisagara ca Bujumbura. Hageze gusubira inyuma, Terence Mugirakigongwe ntiyasubiye kuboneka, n'uwo mushefu nta tangazo ryo kumurondeza yasohoye. Gushika ubu ntawuzi irengero ry'uwo mupolisi Eliezer Manirambona yoba yamushize hehe. Ivyo navyo nivyo gukurikirana abantu bakamenya ukuri kw'ivyo bintu. Ngayo rero amwe mu makuru yavurwaga cane yaragezweho aba yagiye aratangazwa. Murazi ko iyo hageze andi makuru mashasha amenyekana, nayo tuyabashikiriza mukamenya ibiba biriko bigenda biba ijya nino. Pfurije rero ibihe vyiza, nimba utarafyonda kuri subscribe kugira urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turagushikiriza. Fyonda kuri sabone twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Ibihe vyiza rero kuri mwese, nivyo ndabipfurije. Mu kanya n'ayandi makuru araba agezweko. Murazi ko ntandi mwasanga amakuru atojwe neza, kandi ya makuru yose mwaranyegejwe. Iyo wafyonze kuri sabone rero agushikira mu bambere. Ibihe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.